twishikiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma tukaba mu miseze twarakiriye umushinga ntahe Charles Morankira hanyuma akaba yarashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari umunyi rero karuhari mu Burundi ure twashitse kwitongo iwe ahari kuri ibikorwa misi yose hanyuma rero turabona yuko imirima hirya no hino ni myinshi twagomba rero abashoboye guterera nkuko byagenze ubukurikira tushobore kubereka yuko ibikorwa makora canke byo gushikira ibintu nk'ibi by'uburimyi ari ikintu gikomeye rero turi ngaha aye turi kumwe na Charles tukaba turi kumwe na Anacre Rukata yavuye muri Texas nanje nkaba muri Arizona hanyuma nuri ya mwene wacu yavuye muri Kentucky hanyuma rero turi kumwe nabandi basangwa bo ngaha muri indwi rero hariwe diaspora twashimye gushika kuri kino gikorwa cyo umushinga ntahe turabe ingene ari karateza imbere agwanya inzara mu gihugu cyacu cy'u Burundi umushinga ntahe rero twagomba ubwire abari twumviriza turabona imirima ni myinshi turabona hirya y'umuntu twoshobora kuhagenda n'amakuru ngo tuhamare ni harehare twagomba rero ubwire abari baradukurikirana mbega aha turabona ni biraya nimba nihenze wo babwira mu camake iki kiraya kubera kimu bitera ku murongo kubera kibimeze uko byamirige kingana gute mu ncamake ibiraya aha biteragiye ku hegitari shika 14 ndabona isoko riraduka rikarenganira bahari yaro n'indi rirahijya musozi naho n'amagitari ashika 56 mu ncamake ibiraya bimara iminsi 90 ku 90 rero umuntu aca bita kudefana rabitema kugira bikomerere mwivu kugira ntibishishagurike ako bigenda bisumbasumbana nk'akayanza bimara iminsi 1 n'iminsi 5 ko agenda kirima ihinduka hashuha niko biza no kwera n'ingoga igiterwa rero cikiraya ni kintu cyoba gikundwa n'abarundi abantu nka 98 kwijana ni giterwa kinyarutse gitanga amahera n'ingoga ariko ni giterwa gisaba tekinike gisaba ubuhinga uri imbuto zirobanuye uri kubitera ku murongo ko nka bizoterana kandi bango rimwe birashobora kuvamo ibiro bitatu kandi wateye akaminiti berikire kamwe tufati ku hegitari ubu hageza dushobora kuronka hagati y'amatoni 15 na 20 ariko nukubera ijya fumbire y'ikirundi isanzwe izimvye kubera uburimi busaba byinshi ubworozi biki nayo ubundi ho hegitari ashobora kuva ku itoni 30 40 urumva nkaye ma hegitari dusaye dufisa amagitari ashika 138 nihe hantu ntabaciriyemwo mwa mwarakoresheje kurimisha imashine mwa mutigeze mukoresha amaboko bo nuko gusa muje bwije urabona hari hakurya ubona ahantu hari mikobe ko hari hakurya ubuguza kwari yashamba ni kirongo rusanzwe turima hari hakurya hose twarimisha imashine ariko niyo twakose na magreveriyo naho nye twarimije imashine niyo twakose ubu hageze kuva nko kutereka 30 z'ukwezi k'umunani dutangiye gusiza imusozi twitegurira iyo bita saison mu ncamakerero uburimyi nko amavuga 90% n'abarimyi ku byukuri 90% bo babarimye urumva ntiboneko no kugaburira 10% hari abantu bari musanga ari makanu gatoya kubera uburyo nk'iparasera y'ibere yabimeze tubiteye vuba igihe twatanga ry'amasuka no mu journalist wanyu turimo turahateragira kandi twoshima ku byukuri iradiyo yanyu iradufashije kumenyekanisha ibyo dukora mwadwaye kaza ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turavugira ku iradiyo yanyu kandi vyumvirije abatari bake n'ubu baracavuga ati nukuri turashima ku ciyumviro mwageze cyo gukangurira abarundi guterera isuka gushikira umurimyi mbere aha nanye cyo mukuru w'igihugu cacu ugazine ko ari umurimyi kandi akunda abarimyi bizi nawe byaramushikiriye aha mu nyuma n'abamenyesha makuru biradiyo y'umudamu wiwe bamuba dusanze ngaha ku Kivi kandi ubu turi mu nzira nziza nkuko nyene mwatanguje urugamba gukangurira abarundi ngo bashigikira umurimyi kuko umurimyi yashigikiwe bica bituma haba ekonomi kuko maze imisi numviriza amaradiyo n'ibinyamakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaje muvamwo bavuze yuko uburimyi bwaduze ku rugero ruteye ubwoba kubera uburimyi abari burimyi isoya n'ibindi no mu Rwanda bavuze ko muno minsi agaciro umwimbo waduze kubera uburimyi nino ku byukuri tuhambwira abarundi kwitabira uburimyi kandi na cyane mu kurima kijambere kugira ngo umwimbo duhuge murakoze ariko turabona ahahirya sinzi ibyo mwahateye turabona kandi hajya sinzi ko ari imyumbati sinzi ivyari ivyo hajya hari imyumbati ariko bitakigira hirya gatoya uko ibi bijumba
nabonye muri Amerika nabonye ihinguriro ry'ibijumba barari mu gusanga ikijumba bagikoramwe umukate n'isukari iyo twaba twateye akamo kandi mu bisanzwe uburimyi bukwiye abarimyi abo bita aba professionnel ino naho uburimyi umenga nubwa wa muntu adashobora no kwipakiza mu modoka ngo avayaje aho niho hari kibazo rwate nk'iyi myonga yose mubona yorimwa mu buryo bwa none ikarimwa kijambere nukuri umwimbo codoga mugabo twe turafise ikibazo abarimyi no ikintu bita isoko kugira bishikeko hari icyo bita mechanism aho ni mu buryo bw'amamashi kurimisha amashi ugacurima hanini hariho n'ubundi buryo bwa conservation kubika umwimbo kugira ntugire ikibazo cyo kubibika agaca no kubitransforma aho bugeze ku isoko utaragira kusoroma biraha nta transport ufise umuguzi ajaza ati manda kugurire kuko usoromye nk'amatoni je nayo biraya udafise umuntu aca bitwara urumva ko cyo kugira ikibazo mugo ufise ahantu bibika gacugira shene kandi kuvyukuri jewe namanati yakamo abarundi nk'amabanki yo mu Burundi ugiye kwa kakeredi uri umurimyi nukuri ndakubwije ukuri binukuri ntayo bampa kandi sukuva nk'uyu mujurnalist arazi ko mfise amahangari mu Kayanza amahangarane amahangara arimwo itoni sinzi yuko mugize mukanane kubungura mukaraba hari amahangare hariyo nk'ubitoni 20 z'umuceri hariyo n'itoni 15 z'ibiharage byo byose n'amasomanse ariko kubera ubuzi deni ucubigurisha y'amasomanse filiere gacicika nico kibazo rero tugira kubura kapitali y'uburyo bwo gukora kugira ubashe kubandanya umugambi ntera kaburo nkamwe mushobora gutera kamo abarundi bashira amahera mu banki zitanga amahera ku barimyi kandi mwabonye aho mwagiye muca uko nabanaye buzwi uco Burundi ni ciza gifise kirima nziza gifise akayaga keza umuntu agenda hariho hose no mwijoro ushaka uragenda ntangwana iri Burundi ingone iri Burundi ni bwa bukene bw'abantu bwije bashaka kuza kwiba gutegera imiduga yaburi nta muntu aza gutegera umuntu mu Burundi kubera abafise ibyo bapfa abapfa imigambwe abapfa politike ahubwo twebwe turi ku kivi turabona ingwana aho ziri ntamanya aho ziri uburimyi yo bugwiriye ingazi zizimbuka ifaranga rikagira agaciro abantu bakaronka muri transport muri communication muri eka byose bihagaraye muri kontabilite byose bihagaze ku mwimbo none mbuze ndakubaza ikibazo kimwe urafise ubuhinga muri ibintu by'uburimyi cyangwa ukoresha abantu bize ibintu by'uburimyi nk'abagronome biragoye kuvyukuri Burundi kuvugisha ukuri birakenewe urabye nk'amabonje ari mu Burundi rimwe abahinga bapfije kabisa mugaye kibabaje bashobora no kumara n'amezi 5 bataje kuraba karabona bajanye n'umumenyesha makuru wanyu n'umuntu nemera cyane nkunda cyane kandi avuga ukuri nk'umurundi kabisa w'umurideri ibyo twakeneye abantu b'inabo yerekana kuri twagiye ahantu mwikawa ndavuga ati je ni mumpe financement nshobore kurima ikawa z'akarorero kimugabo ushobora kurima ikawa ucumbwira ngo utayigurishije ngaha canke uze kuvugagura nguri murangira ankradema kandi utampa ivyo nkeneye mu bisanzwe harimo amafaranga abagronome rero twebwe turaba prive ntushobora kumuhemba one jimwe amuhemba amahera miliyoni 4 n'amafedo misi ya misi yose aja ho nyene cyo gituma uzosanga mu Burundi nta urima nta wize kurima rima uburimyi babo hari babandi bavinabe bantabone ikora rero nabivuze ku radio kenshi je navyigijwe n'Imana mu nzu zinjyane mwishurirwa